Europa League bitatu kubusa ibitsina vya Demoral Kumani twumve ko Carlo Ancelotti mu mwaka uza adashobora kwandaniriza Madrid equipe igahabwa umugabo yitwa Xabi Alonso ko equipe yatanguye nabi gushika muri kano kanya tugeze muri championnat ndetse no muri UEFA Champions League no mu yindi mikino itandukanye tutarabona iherezo ryayo uko rizo baremeze muri championnat peut-être no mu championnat itandukanye mu UEFA Champions League Xabi Alonso araza kumara iki muri equipe ya Madrid mu gihe equipe bayikuye umugabo yitwa Carlo Ancelotti mu mpera za season. Jeno uvuga ngo ku equipe ya Real Madrid uno munsi bafise umumenyereza wa mbere ku isi do mapart Ancelotti twabigarutse ko kenshi cyane umumenyereza yabaye muri Strago nyinshi kwa Real Madrid yego akabaho ahubwo abaye kubera ubumenyi afise gusumba ivyo equipe yamuhaye donc umutwe wiwe no watumye Ancelotti arambi Madrid gusumba ibikorwa Madrid yakoreye Ancelotti kugira ngo equipe ibe nziza ni Madrid gusa no menyereza yaciye mu equipe akomakomeye wanashaka wana ofete ahandi kandi mu myaka nka 15 y'inyuma Carlo Ancelotti ni mu menyereza akomeye isi tunze njya aho yagiye araca peut-être ko ama equipe yamugurira kuko muri Milan yaratunze equipe nziza cyane ishobora gutanga abakinyi bagera kuri bangahe bagatwara Ballon d'Or nimba hamaze ugatunga Clarence Def ugatunga Ricardo Kaka bose bakaza mu bantu bashobora gukora kuri Ballon d'Or ni equipe novuga ngo ibimeze neza Ricardo Kaka yitwaye 27 aho bari batwaye UEFA Champions League nukuvuga uno munsi Ancelotti ari mu misi yiwe yanyuma muri Real Madrid selo n'ivyo bimenyetso bigenda bitwereka canke ibihe kuko hageze ahantu n'abakinyi ubwabo bidoga bavuga ngo umuntu ariko arabuza umusaruro ni Carlo ubwiwe twabivuze ku munsi w'ejo nimbageze ko abakinyi bidoga ko Carlo ariko arabuza umusaruro eske uvujije umusaruro equipe uri umumenyereza Perez uzoza kumubwira ngo natanze ibi ariko do mapart Real Madrid nibikura Ancelotti nta kintu na kimwe waza bakoreyemo cy'umuco ngo bazanya Alonso nawe niyaza ko muri buno buzima Ancelotti yabayemo ni gice cy'umwaka Alonso azamureka kuko Alonso no munsi experience amaze kuba yigira n'ivyo muri Leverkusen na Leipzig yabaye unbeaten atwara Bundesliga agera kuri finale y'igikombe ca Europa League aza kuba atsindwa na Atalanta n'ivyo aha natanga kubonera ngo Leverkusen nubwo yatsinze yamaze Bundesliga idatsinzwe nuko yahuye n'abakonkira bayo baragwaye Dortmund itameze neza Bayern itameze neza Leipzig itameze neza mugabo kugera kuri finale ukifatirwa na equipe nka Atalanta Bergamo ikagutsinda ibitsinda 3 kubusa mwana maze no kuba muja no muri mita mumaze kugira itsinda 2 kubusa ata ukagaruka atana anvi ufise kumva wogombora igitsindo cyo bwanje navuga ngo Alonso n'umumenyereza mwiza mugabo kiberanya n'ama equipe ari kuri niveau yiwe mvuze niveau yiwe ni niveau yo hasi c'est pas Real Madrid Barcelone yihereze Ancelotti yihereze Flick yihereze Guardiola yihereze Enrique aba ba Arteta bahereze Arsenal kuko uno munsi nimba uzoza muri equipe gutuma igikombe buri mwaka urakibura umwaka umwe ukibura n'ubundi bakuyangana Alonso no kuza muri Real Madrid risk ni nyinshi cyane abari no kuri YouTube ngira ngo barabona gafoto yarabaye mukinyi wiwe muri Bayern Dominique muri Arsenal muri Real Madrid 2014 Real Madrid kwa yaramumenyereje 2014 acava kwa Real kwa Bayern Ancelotti Alonso acamusangayo kandi bivuze ngo n'ubundi n'umunyeshuri wiwe Alonso umenyereza bigaragara ko experience nini yaragiraga azade mu bijinga no kumenyereza kwa Bayern yabanye na Carlo ndetse na Pep Alonso umenyereza bigaragara ko ata experience nini yaragira mu bijinga no kumenyereza usije ko rumwa gusa tumonye muri Bayern Leverkusen nahandi twabwamo ne Xabi Alonso nk'umumenyereza na cancana muri equipe nkuru nivyafashe Bayern Leverkusen itarero kigikombe azahereza igikombe n'amateka yo kudatsindwa championnat yose ho bageze kwereka uno muse equipe nka Real Madrid kuko nimba Carlo Ancelotti busoke mu mwaka uno muri no season araza gusoka equipe itameze neza bivuze ngo ni equipe za kuba yifuza undi mumenyereza azana yindi n'ubundi bushoboze muri equipe kugira ngo equipe isubire hagarara neza bino bintu two bituma Xabi Alonso muri equipe ya Madrid koko reka dufate ibintu bikomeye bigira nko kuri 3 canke 4 kiye Xabi Alonso ubushobozi bwiwe n'ubwahe twabonye akarorero kwa FC Barcelona bavuga ati Xavi Hernandez agasohoka nitwifuza Flick n'ibindi bigiye bitandukanye muravyibuka ko Piri Xavi yavyinjiyemo cyane bavuga ati dushobora gufata equipe twayera fa Marquez nk'umwana wa equipe twamuduza uburyo twadugije Pep Guardiola twamubwira ico cize
mu gihe muke no kwa Madrid ico cizere baragitanze kenshi nyuma y'igenda rya Carlo bafata equipe ku bitumenyereza gira kabiri yitwa Zinedine Zidane kandi bigenda neza nyuma ya Zinedine Zidane muribuka baragarukanye Rafael Benitez biranka equipe ya kwita Lopetegui biranka bazana Santiago Solari n'ubundi umwana wa equipe aza kuba asa n'ufatisha mugaba ca sezererwa bivaye nuko Zinedine Zidane yaragize show kugira gute yo garuka muri equipe bivuze ngo Xabi Alonso nawe uburiye Xabi Alonso ni nka Alvaro Arbeloa ni nka Raúl González aba uno munsi bariko baravugwa ko bashobora guhabwa equipe mu gihe equipe byo bibaye ngombwa ko yabwa umwana wo munzu Xabi Alonso yinjiye mu gice cya kabiri cya saison ya 2022-2023 muri Bayer Leverkusen yari equipe igeze yabigomba no gukoroka wanashima abana nino equipe mu gice cya kabiri cya saison arayirokora equipe ni yakoroka saison 2023-2024 yabaye saison exceptionnelle umumenyereza yatweretse qualité de transformation ya equipe gwego go hejuru tutite kwa kinyinje n'ibindi byo bitandukanye mugabo bwa mbere umupira kina n'umupira w'ikidagi n'umupira atawabihuriye n'ibi bintu vya tikita kandi n'ibindi byo bitandukanye bakina nko kwa Barcelona cyangwa kwa Manchester City mugabo n'umupira ubona ko ugezweho football moderne equipe irakwataka equipe irakoresha baratero nkuko biri kuko no munsi equipe dafite 0-3 meshirzame bajyana iyo equipe ibi kuri danger uno munsi Justin reka ukubwira ko equipe nka Madrid ifise uno Mendy nivyo n'umukenye mwiza ko equipe kine ibintu byo kuzibira mugabo ni equipe n'ubundi twamatubona ko igihe cyose datanga silence yo kubandanya ba equipe nziza itari capable yo kudomina chaque adversaire itsinda avec des souffrances none nimba witwa Madrid ushaka gutsinda Sporting avec une grande souffrance Stuttgart avec une grande souffrance kazo za ka equipe na kai ngo kazo za ka equipe kari muri danger mugiro mu turavye nka je change se le football equipe ya Leverkusen kina gwera ngo mwaka wahera Xabi Alonso yinjira ni equipe kwazira ngo nawe isinzwe mugabo nari capable yo kuzika domina chaque adversaire kandi kamutsinda yamurushije barushijwe baratsindwa ariko iyo bakurujije nabo baragutsinda niyo ni football moderne itanga silence turemeza ko afise qualité nyuma yo kumumenyereza yabaye muri Madrid z'abakiri bato aza kuba revolutiona umupira wa equipe ya Bayer Leverkusen ayikuriyo gotera izuba igomba gukoroka ayishikana ku gutwara igikombe cabo ca mbere cha Bundesliga mu mateka yabo yarakoze akazi gakomeye cyo tugaruka ku kintu citwa Carlo Ancelotti buriya Carlo yari umumenyereza yari gusohoka muri Madrid nyuma ya saison ya 2023-2024 nyuma yo gutwara Ligue des Champions ariko Madrid baza kuba balance ninda zosubirira Carlo gambere dufise generation bigaragara ko iri kiranywana na Carlo bisaba kwibanza kanywana n'undi mwaka avec l'arrivée ya Mbappé n'abandi bagiye batandukanye bitwa ba Hendrik ubundi mumenyereza kaza equipe imaze kuba yitwa ko yanywanye biba ngombwa ko Madrid yinginga umugabo yitwa Carlo birangira yemeye kongereza amasezerano mugabo Carlo ubundi agisohoka priority ya mbere ari Xabi Alonso cyo tugaruka kuri kaya Xabi Alonso nawe murabo kunu ino dossier yagira zunguruka kimwe mubiza kwemeza ko Xabi Alonso muciriza ashobora kwinjira mu Madrid umugabo yitwa Xabi Alonso mu mwaka weza ageza sezo yaravise offer ya Liverpool offer ya Real Madrid ndetse na offer ya Bayern Munich Liverpool uravye Liverpool ukaraba Bayern Munich ukaraba equipe ya Real Madrid kandi hose n'inzu yabaye mwari mukinyi hose n'inzu izo n'inzu zose yabaye mwari mukinyi mugabo kandi ni equipe zari muri air y'abamenyereza beza bazigeranye ku bintu vyiza ariko zikeneye kugumana ugwego iyatakaje ugwego nayo yitwa Bayern Munich ikeneye ko revolution mugabo mu mwanya muto ko ne equipe ifise effective nziza Liverpool ntivyakunda bibika ko Arne Slot equipe ya Bayern Munich ntivyakunda bibika ko umugabo Vincent Kompany yitwa Vincent Kompany kandi no musugiye kora vyimenyetso bitwereka Vincent Kompany nazosezererwa saison yahera warahagaze neza warabarne Slot saison yahera nazogira gute bameze neza nazosezererwa no kuvuga ngo muri za priorite ziwe hasigaye Madrid kandi ugiye kura no munsi nemeza ko rumwe mu bagabo bafashe decision nziza yo kubanza guprove akaniga je vois que uyu mugabo rimwe na rimwe ataguye mu gatego Xavi yaguyemo agatego nka Unai Emery yoba yaguyemo agatego Frank Lampard yoba yaguyemo parce que après avoir kwitwara neza mu mugwi muto y compris na Steve G ndetse na Andrea Pirlo basimvye etape direct mu gihe uno mugabo yavuze ati laisse-moi d'abord étudier la situation yiyo migwi ngomba kujamwo ndetse nkumvenke mbega ibi nakoze kwa Leverkusen sinatomboje mugabo azadeke yari ayu mwana ikintu nariko ndatahura ni kimwe nimba wowe Xabi Alonso no musu ubushobozi ufise twese tuba tububona Alonso nta bushobozi nk'ubwa Arteta afise uvuze ubushobozi bwa Arteta capacité d'intelligence mu bijanye no kumenyereza
nta niveau ya Arteta afise uvuze uko randi kuko Arteta yavanye equipe do zero kugera igeze no munsi ariko no munsi Leverkusen nayo ni equipe yarigeze gwa gukoroka itari kwiragwana no muri 10 za ndavyemera uranabizi ko nayitoye buri igiri koroke igeze gwa mu kwezi kwa mbere kandi turavye nivyo Arsenal na Leverkusen si equipe zi si equipe mugabo quelqu'un qui a réagi rapidement akatwereka transformation iri rapide kandi muri equipe idakoresha kuko Leverkusen aja kwisoko nka Arsenal erega jangu ndakuba nanga karorero uyu munsi hari abantu babumvira PJ Classic FM akavuga ati haza dafise niveau nziza hari umunsi wo gukura ndabaga gutereka nko muri plateau za Canal Plus total murazimira uratakara mu minsi yawe ya mbere uratakara mugabo sadepa dokwa uratakara mu minsi ya mbere nico ndukara kubwira Alonso agomba mumenyereza mwiza ivyo birakwisanga muri Real Madrid wibuka ngo nakinye tuzi yuko ni equipe igikombe cyose turoyemo utagitwaye barakikubaza ndayigarutsemo ndumumenyereza eske nzoyiha Champions League nzoyiha La Liga nzoyiha igikombe cy'umwami nzokora iki ukishira kuri pressure kuko John Moss imyaka 2 canke 2 n'inusu amaze muri coaching experience ntirabiye ku rwego rwo kumenyereza equipe ya Real Madrid mugabo nkagaruka nkavuga ngo ku isoko rye bamenyereza ono munsi n'imbuto hagazi Jurgen Klopp yamaze gustaffinga ntugahe Pepe anshira turirukanye ninde mumenyereza asigaye yica ni Maxi Allegri vya kina vyo macingana na Real Madrid mugabo jewe ari je ntanga akazi Alonso no mwicarika Maxi nkamuha equipe ariko ko Maxi Allegri experience nini nya cyane Juventus yishika na finale ya Champions League deux fois akugwa na Barcelona akugwa na Real Madrid zikamukuramo kubera atari we yabaye mubi ahubwo zo zabenziza gusumba equipe afise Landry mugabo ifovoir le football twarimwo ivuye igeze abamenyereza batorega bariko mu myaka 3 barabatwibagije Pepe Guardiola na Carlo Ancelotti nabo baregri nabandi uko bigaragara le monde de football turiko turajamo ni football iri jeune ni football igomba kujana ibigezweho ubundi kintu je gituma no munsi muri nyo mwana nk'umumenyereza komene umumenyereza ati adapta muri situation umupira ugezemo muri nyagomba kuzana bimwe yabamwo kwa Porto tsira kayika muri nyagomba kuzana bimwe aba defenseur 10 mu attaque muri nyagomba naba muri equipe mu amafaranga muri nyo utamara kilo cifu y'ubugari ntujamwe bivuze ngo uno munsi equipe itari capable yo gutunga umumenyereza twereka capacité d'intelligence cyangwa se capacité yo kwiadapta muri context yari yose umupira w'amaguru ugezemo uwo nta mahirwe afite yo kumenyereza komeye kuko njye Xabi Alonso dufashe nk'icyo kintu naruvuze kumukompara na Arteta yinjiye muri Arsenal ni equipe nkuru par rapport à Leverkusen kandi exigence ziratandukanye ariko kandi na championnat ziratandukanye mugabo tugiye kuraba Arsenal aho yari igeze hari habi par rapport y'ivyo Arsenal tuba tuyitezeko muga Leverkusen naho yari igeze ni habi cyane par rapport meme y'ivyo abadagi baba biteze ku migwi of course nka Bayern Leverkusen cyane mu mwanya muto equipe arayirokoye ntikorotse Arteta mu mwanya muto agishika equipe yacha ikubita ikombe cha FA Cup sasa kurikira Arteta agomba kubaka rero equipe ti present quel projet kugira ngo bagukwita agafaranga ugende rubaka progressive twabonye aduza abana qualité imwe muri qualité zikomeye bamenyereza Bukayo Saka amukura ku mu numero 3 amuzana kwa numero 7 kandi mwiza uno muzi do classe mondiale aduza ugwego gwa Martinelli twarabibonye aduza ugwego gwa Gabi Magalhaes agarukana uno musore yari yatijwe muri equipe ya Olympique de Marseille kwizina rya William Saliba arabona ati byo nkina harageze ko agaruka yaratweretse Bruno Tavares malgré confiance bayatweretse ba Fabio Vieira detection d'etat muri warayifise mugabo no munsi turabe rero hageze ko mumenyereza umutumi igikombe yajisa gute Arteta buriya ni umumenyereza mwiza mugabo sinzi ko ari equipe ya Arsenal yo bimunaniza mugabo akeneye umwanya muremure wo kwitwa ngo kugira ngo azotwara igikombe ari muri Arteta mugabo Arteta wa Arsenal atari Arteta ashobora kuba nka Pep Guardiola bamubwira ngo ko aguze Rice wa miliyoni 100 ukeneye uwundi ndo wa miliyoni 100 niba uri dusese 350 million ariko duha igikombe iyo pressure biragaragara ko Arteta sinzi ko ari profile Arsenal sinzi ko ari Arteta mubi mugiye uno mugabo witwa Xabi Alonso malgré championnat rimwe c'est quelqu'un yashoboye guchallenginga Bayern mbi na Borussia Dortmund azibira ngo mugiye mubaye babi ndashobora kuza ngabaca mu byamye nkatwara igikombe mugabe caje kunkonfirma ko ari umumenyereza akomeye ni niveau y'abakinyi bose bitwe ko twaragiye tubona mu yindi migwi tutabona ko azo abakinyi bakomeye none Grimaldo wa Barcelona muri La Masia
Grimaldo wa Benfica ni Grimaldo no munsi wa Bayer Leverkusen. Eka. Jeremy Frimpong warerewe muri Manchester City na Jeremy Frimpong no munsi dufise subonatelari yose yifuza. Yeah. Granit Xhaka yavuye kwa Arsenal tubona ngo n'umukinyi agiye kurangiza kariyeri mugaba hageza uno munsi agiye twereka ngo ndi kumwe na Robert Endrich atumwe ko muri equipe nationale 27 kurinde kuri Xabi Alonso. Florian Wirtz atweretse nivo ubundi ubonye Bayer Leverkusen boniki bona ahantu haciye Kai Havertz, haciye abantu nka ba Heung-min Son, bona ahantu haciye ba Julian Draxler, bona ahantu haciye ba Heung-min Son. Iyi ni equipe yakunze kudoba nimero 10 bavugisha isi. Vous connaissez combien de fois umukinyi Julian Draxler yavugije isi? Murazi ukuntu Kai Havertz yavugije isi? Lampard amugura akavuga ati umukinyi guza amafaranga yemeze gute ati uya azobemeze aba igikombe cyo Champions League. Uno munsi kuri area Xabi Alonso tubonye umukinyi nka Julian nka Florian Wirtz. Uno munsi umugabo yitwa Xabi Alonso atweretse ugwego rw'umugabo yitwa Victor Boniface nk'umusatiriza akomeye n'abandi bagiye batandukanye. Rezo pour laquelle mbona ko Madrid na indi situation babona hagomba kubaho après Carlo, kuko Carlo ibimenyetso vyerekana ngo n'ugwego kwa Madrid iyi saison irashobora kuba nyuma parce que Carlo ni gwari ko kandi nawe equipe y'abikira munaniza. Erega naho teza kuba yirukanywe. Yeah. Erega naho usiri ko mbere Carlo atora n'ibigeregezo gusohoka kamwirukana. Ofete na Mosi equipe ya Madrid ko tuyizi ni equipe idatinya kuvuga ngo waduhaye Ligue des Champions, waduhaye La Liga, yewe wanaduhaye na kibazo cengira niki na Copa del Rey, ariko uraja mu bihe bibi kabiri gatatu kane gatanu turakwirukana turagusezerera. Ikibazo cengira niki Ancelotti ni yirukanwa na jana na staff yiwe yose. None equipe ya Real Madrid ko tumaze kumenyera yuko equipe yo yirukanye mumenyereza hasigara haramenyereza icegera ciwe. David Ancelotti azosigara muri Madrid papa we bamwirukanye. Ah c'est pas nécessairement ko staff mission zigomba kugenda parce que wibuke ko Zidane yaraje ari we yasabye ko bagarukana Antonio Pintus ariko Zidane yaragiye ariko Pintus yaragumye. Okay, naye gituma mvuze muri buno buryo n'ubucuti buri hagati ya David Ancelotti na mutama wiwe siko gatago. Ariko kandi ubucuti burari hagati ya Xabi Alonso na Carlo. Burari Carlo kuko Carlo nawe irukanwa rya Carlo birashitse Alonso numwigisha no munyeshuri ko dufate birashitse baramwirukanye bamwirukanye se zitararangira Alonso ramukura kwande Alonso atakaza Bayer Leverkusen mu mwaka udaheze. Ikibazo mbona ko Real Madrid ikibazo si Ancelotti n'ubundi kibazo kiri mu burongozi korera mumenyereze ivyo rikora gusa bamutuma umusaruro. Jewe Ancelotti nubwo bamwirukana nubwo staffing no muzi nzovuga ko nabonye mumenyereza afise mu mutwe akoresha ubwenge no mumenyereza mwiza sinavyanze mugabo none equipe nimba imaze kuba kuri pressure deja erega no muzi nimba Madrid to birikiriga ubugizo subiriza Carlo yo birikira Samara kandi gusubiriza Carlo ugomba gusubiriza Carlo ukaza rumenyereza agezweho akini ibintu bitandukanye n'ibya Carlo. Yeah, nugomba kuzino. Erega Carlo abayo sezerera Carlo amanguza rumenyereza aza gufapika ibindi bintu atatumuzi. Cyangwa zara nk'ivya erega Carlo rumenyereza abayo mu buryo bwa kera. Mugabo tubona ko ubwo buryo bwe buramupermeta kuba competitive ku rwego rw'abamenyereza bagezweho no munsi. Mugabo urabona ko ni ibintu biruhije equipe itwa mu myaka 5-6 ugomba kwasira. Uno musero ravya basigaye ku isoko. Ukarabio eta ya Xabi Alonso Liverpool Alonso menyereza Christian Bayern Alonso menyereza Christian Madrid ishobora gusezerera Carlo nisezerera Carlo menyereza ari jeune ashobora kuyadapta kuri style tugezemwo asigaye ku isoko ni Xabi kandi Xabi Alonso jewe ndabibona nk'umumenyereza mwiza mpindukiye inyuma nkaraba gwa rutonde nkaraba ba Santiago Solari nkaraba ba Alvaro Arbeloa nkaraba abamenyereza bato Xabi Alonso bose basumba nivo kiretse uwo wavuze Maxi Allegri mugabo Maxi Allegri na Carlo na waraza kutwereka ya Madrid muri za situation je mbona ko yo bari affaire nziza Madrid yo bikoze hamwe inyuma ya Carlo bo kwinze umugabo yitwa Xabi Alonso parce que Xabi Alonso na warachafisa amasezerano kugeza 2026 meme na Carlo niko kuko ariko ni affaire asuvira umutama ashobora kumusezerera kipi gatanga nka 10 miliyoni kibika Xabi Alonso no kwemeze kuri Carlo na Xabi Alonso ariko revoyance no musiko witwa Alfonso